turabashuje mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu amwerereye hose hirya no hino ku isi twongeye kwifuriza umugoroba mwiza cyane tubaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezwe muri uno mwanya tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba kuri wa kane ku igenekerezo 26 ukwezi kw'icenda kuko bikomeje kugenda biratangazwa nyine umwaka wa 2024 tubaye ikaze ngako nindomoresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi turagaruka ku makuru yihuta rero zimwareka adafise ivumbi adakoze amaguru hasi ariko aravugwa by'umwihariko cyane araturukanga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse by'umwihariko n'ayandi akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Dore rero zimwariko ingingo nkuru turaza kugenda turagarukaho ngaha muri kino kiganiro cyacu cuno mugoroba. Umuhari wa Reditabara usanzwe uragwanya igihugu cacu c'u Burundi uhejeje kongera gushira ahabona rero amakuru yihuta agendanye n'urugamba ukomeje kugenda ruraba ndetse bikavuga ko rero ari urugamba rukomakomeye cyane rukomeje kugenda ruragaragaramo rero rukomeje kugenda ruragaragaramo rero zimwariko ibigendanye n'ingabo z'u Burundi zikomeze kugenda ziribonekeza. Ni mu nyuma y'iko rero ku munsi w'ejo nabwo hari hasohotse ubutumwa bukomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni ubutumwa rero bugaragaza ko by'umwihariko ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirapfa aho by'umwihariko bivuga ko rero iyi Reditabara yigambye kongera gukubita ahababaza by'umwihariko ingabo z'u Burundi mu misozi ya Mwega ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero ni ibyatangajwe n'uyu muhari wa Reditabara wigambye kongera gukubita ahababaza izi ngabo z'u Burundi mu misozi ya Mwega. Bikaba bikuye rero muri rindi tangazo rikomakomeye cyane rimaze gushyirwa ahabona abivuga ko rero by'umwihariko mu nyuma y'iko ku munsi w'ejo bavugaga ko abasuda bashika kuri 20 baje kugenda barasiga ubuzima abandi benshi cyane by'umwihariko bakaba bongeye kugenda barasiga ubuzima mu nyuma y'iko rero bari basanzwe bafise gahunda ndetse n'intumbero yo gukomeza kugaba ibitero bikomakomeye cyane kuri uyu muhari by'umwihariko wa Reditabara. Uyu muhari uvuga ko rero by'umwihariko ushaka impinduramatwara nga mu gihugu cacu c'u Burundi bitaba ivyo ngivyo rero iki gihugu kigakomeza kugenda kirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akomeza kugenda radusumira akaba ariko ashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biribonekeza bigaragaza by'umwihariko ndetse bikanerekana neza yuko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye akomeje kwibeshya kuri uyu muhari wa Reditabara mu nyuma y'uko rero ubwabo nawo ukomeje kugenda uramurusha amayeri ndetse n'amanyanga agendanye n'ingwano nk'uko biriko biribonekeza. Nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nabwo kandi hakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane ajya atandukanye nkuko bikomeje kugenda abiratangazwa canga se nkuko bikomeje kugenda biribonekeza. Ibintu ntibyifashe neza rero mwishira hamwe Lona Dafu by'umwihariko nkuko bikomeza kugenda biratangazwa hari abaherutse gutanga imihoho abakozi baraheze bagenda abantu bariko baribaza ngo barajya hehe nkuko biriko biratangazwa. Nkuko rero twaherukaga kubishikiriza mu matohoza twakoze ishirahamwe Rona arikora ibyo gutomboza arigeze habi cyane mu by'ubutunzi urongoye rero iryo shirahamwe ri Ingabire yagiriza inyuruzwa rero ry'amahera menshi cyane ubuheruka twarerekanye rero inyuruzwa y'amahera y'amarundi arenga ku gato ku miliyoni 250. Inyuruzwa rero ry'amahera ryavugwagamo rero by'umwihariko warujejwe ubutunzi Daf Evariste Nahayo ndetse bikaba bivugwa yuko rero by'umwihariko hakomeje kugenda ribonekeza ibindi bibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye bigendanye by'umwihariko n'ibibazo by'amahera ndetse bamwe rero bakaba baratanguye kugenda baranyuruzwa kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe rero by'umwihariko amashirahamwe amwe namwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda arahura n'ibihombo bikomakomeye cyane ahanini biturutse ku bigendanye by'umwihariko no kunyuruza amahera menshi cyane abandi bakaba bariko baranyuruza abantu nk'uko bitangazwa. Turaza kwerekeza kandi mu yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi
mu gihugu cya Benin by'umwihariko haje gutangwa muri yombi bamwe mu bari ko barakekwaho kugira uruhare mu ikudeta yageragejwe nk'uko biriko biratangazwa. Ibi rero by'umwihariko byaje kugenda biratuma hakomeza kugenda haribonekeza amakudeta menshi cyane, ariko kandi Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu c'Uburusiya yaje kugenda arasaba yuko by'umwihariko amategeko agenga ibigendanye no gukoresha intwaro kirimbuzi ziganjemo intwaro z'umumara mu gihugu c'Uburusiya rero yohindukwa, ndetse akaba yofatwa ukundi ku bundi buryo kugira ngo abashe gutangura kwifashishwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Tubaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, turifuriza ibihe byiza cyane, turifuriza amahoro y'Imana cyane. Tubabwira nyamuneka niba ari ubwa mbere ushitse ngare kuri no muresha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucararonka amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko aho tugaruka ku makuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze rero z'umwihariko tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucararonka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi tubashe kuba twobana 5 kuri 5. Ikaze rero dore amakuru yacu tutatangurira muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko abatwumviriza bari mu ntazi zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye, haba nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe rero amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Ubwo reka tuyatsangurira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hamaze imisi haribonekeza inkuru zitari nziza, Red Tabara umuhari usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi wongeye kwibonekeza, ndetse by'umwihariko wongeye gushira habona ubundi butumwa bubabaje cyane bivuga ko rero abandi basoda benshi by'umwihariko b'u Burundi baje kugenda barapfa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira by'umwihariko akaba akomeza kugenda arashimangira, ndetse aranavuga yuko rero ibintu bikomeje kugenda birafata iyindi ntera, ndetse batari bakeya bakaba bariko baravuga yuko rero by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa ari bimwe mu bintu by'umwihariko biriko biratera inkeke. Amakuru yihuta rero adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda aravuga ko rero ingwano zongeye gukomera, ndetse zikaba ziriko zirafata indi ntera, ndetse by'umwihariko batari bakeya bakaba bariko barakomeza kugenda barapfa. Biravuga ko rero by'umwihariko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abazarendo ndetse na FDLR ndetse na Mai bariko baragaye ibitero bikaze ku muhari wa Red Tabara mu rwego rwo kugira ngo uyu muhari babashe kuba bo utsinda cyangwa se ubashe kuba woshyira intwaro hasi. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira, akaba avuga ko uyu muhari wa Red Tabara wongeye kwivugana abandi basoda batari bake rero mu bitero byaje kugenda biragaragara uno munsi. Ku munsi w'ejo rero Patrick asanzwe arongoye uyu muhari wa Red Tabara mu mutumwa yashize ahabona canke mu itangazo yavuze ko abashika kuri 20 baje kugenda barapfa ku ruhande rw'u Burundi, abandi benshi barakomereka. Yabaje kugenda barashimangira ko rero noneho ubu haje kugenda harapfa batari bakeya, mu nyuma y'uko rero iyi Red Tabara yaje kugenda ibatungura kuba aho bari barategurira ibitero bikomakomeye cyane, ibitero byagombaga rero gusiga ibintu biriko birahinduka. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko arashimangira, ndetse by'umwihariko aravuga yuko ibikomeje kugenda biraba cyangwa se ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko byakabaye biraba ibirahereza isomo ingabo z'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba ariko aravuga ndetse aragaragaza neza ko rero leta y'u Burundi ikomeje kugenda irahura n'igihombo cyinshi cyo gutakaza intwazangabo. Ni mu gihe rero bivuga ko hoba hariko haratangwa amabwiriza ndetse n'uburyo busanzwe bwo kwirinda kugira ngo ibikomeje kugenda biribonekeza cyane cyane muri Kongo bigendanye no kubatakariza abasoda bibashe kuba byohagarara, mu gihe bivuga ko rero haba hariko harakogwa harafatwa ingamba
ingamba zikomakomeye cyane kugira ngo ibikorwa rero bigendanye by'umwihariko kugira ngo ibikorwa rero bigendanye no gukomeza gutakaza abasoda bibashe kuba byohagarara. Ni mu gihe rero amakuru akomeza kugenda arashimangira yuko by'umwihariko abasoda benshi bakomeje kugenda barahura n'akaga nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nkuko bikomeje kugenda biribonekeza kandi by'umwihariko mu ntara ya Bururi harahagaritswe abantu babiri kubera banse kwisansumisha. Igikorwa cyo kwisansumisha rero cyari kimaze iminsi kirabanga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, cyaje gutuma rero bamwe mu bigendanye n'imyemerere yabo ndetse n'abandi by'umwihariko batabasha kuronka ndetse no kwemera kwisansumisha, ariko kandi by'umwihariko abandi bakaba bariko barafatirwa ibihano bikomeye cyane. Uwitwa Nzisabira w'imyaka ishika kuri 32 ndetse n'uwitwa Jacqueline w'imyaka ishika kuri 40 bo ku mutumba wa Burumbwa ni muri zone ya Gasanda muri komine n'intara bya Bururi, barafungiwe rero mu gasho k'igipolisi i Bururi kuva kuwa Mungu bagirizwa kwanga kwisansumisha. Abajejwe intwaro baho rero bavuga ko abo bantu babiri rero banse kwiyandikisha muri rusansuma iri kwirabanga mu gihugu cy'u Burundi. Mu ntara nyinshi abantu bo mu madini amwe namwe banse kwishura ibibazo by'abagira rusansuma, bakavuga ko rero bakavuga ngo ni ibya Satani. Henshi uca rero usanga abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi rero babandikisha ku ngufu. Kuva ku igerekereza 16 Myandagaro hariko haraba rusansuma y'abantu, uburaro, uburimyi ndetse n'ubworozi muri icyo gihugu rero kiri mu bito rero nga muri Afrika y'ubuseruko. Urwo rusansuma rero rwategerezwaga kurangira rero kuri uyu wa Mungu, rwongewe ko iminsi ishika muri 5. Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru rero bijejwe rusansuma yaramenyesheje ko rero abiyandikisheje by'umwihariko mu gihugu cose bari ku rugero rwa 98 n'ibice 4%. Intara ya Buhumuza rero ikaba yari iya mbere ifise abashika kuri 99 n'ibice 7%, mu gihe rero intara ya Bujumbura rero iza ari ya nyuma mu bice ku bice 96 n'ibice 3%. Bivuga ko rero iyi ntara ari imwe mu ntara ziriko ziribonekeza ndetse by'umwihariko zirazanamo ibibazo bigiye bitandukanye, aho bagiye by'umwihariko babona cyangwa se by'umwihariko aho bagiye batabona abantu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko nga muri kino gihugu cacu bivuga ko abakomeje kugenda banga kwisansumisha bashobora kuza guhura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi by'umwihariko bivuga ko harimo na bamwe baturutse mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda nabo baranze ibikorwa byo kwisansumisha, ndetse gushika ubu ngubu hakiyongeraho abandi banyamadini bavuga ko rero ivyo bintu ari ibintu byo kwa Satani badashobora kuba bobyishoramo. Icyakora leta irakomeza kugenda irasaba imbonerakure by'umwihariko kugerageza gukangurira abantu ubyanze bagaca baramutambikana. Ibyo rero niko birikomeza kugenda biribonekeza. Mu gihe Uburundi rero bukomeza kugenda burasaba ndetse by'umwihariko ubwo bwabivugiye mu nteko rusange ya ONU, by'umwihariko burasaba yuko by'umwihariko bwoja by'umwihariko mu kohereza abasoda by'umwihariko mu gihugu ca Haiti. Amakuru kandi yihuta aravuga ko rero ibihugu bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bishimangira ndetse biranagaruka binavuga yuko rero by'umwihariko bidashobora kwizera yuko rero abasoda by'umwihariko bashobora kuba borungikwa ndetse n'igipolisi muri ibyo bihugu. Uburundi bwaragaragaje ubushake bwo gutanga umusanzu wo mu kugarura amahoro n'ituze muri Haiti binyuze mu kohereza itsinda ry'abapolisi bo kubungabungayo amahoro n'ituze. Ibi ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se ajejwe imigenderanire w'u Burundi ku rubuga rwiwe nkoranyambaga rwa X nyuma y'inama yahuje rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aho Berishingiro ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin hari kwigenekerezo 23 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyifuzo kije mu gihe Kenya rero imaze kohereza abapolisi bashika ku 400 mu rwego rwo gufasha guhosha urugomo rero mu mugwa mukuru rero wa Haiti Port-au-Prince. Hakaba rero hateganyijwe koherezwayo abandi bashika ku 500
6 nkuko biko biratangazwa. Ibindi bihugu birimo rero Antigua ndetse na Barbuda ndetse na Bahamas ndetse na Jamaica ndetse nabyo byaragaragaje ubushake bwo kurungika no gutanga umusanzu wabwo mu kohereza abasoda ndetse n'igipolisi ku bwinshi. Umutekano wa Haiti n'ubutabazi byifashe nabi cyane kuva Perezida Juvenal Moise yicwa mu mwaka wa 2021 bigakurikirwa n'umutingito rero ukabije waje kutavugwaho rumwe. Bivuga ko rero udutsiko tw'abagizi banabi rero kutugenzura 80 kwijana by'umugwa mukuru rero w'icyo gihugu. Mu mwaka uheze rero abantu bagera rero ku bihumbi 8 biciwe mu rugomo rw'utu dutsiko. Ku igenekerezo ya 5 Nzeri guverinoma ya Haiti rero yatangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu hose byo kurwanya udutsiko twitwaje intwaro. Iki cyemezo rero nkuko ikinyimenyesha makuru cya leta by'umwihariko Le Maritien kibitangaza ngo kizakurikizwa rero nibura mu gihe cy'ukwezi. Hashyizweho rero akanama ka perezida rero w'inzibacyuho kayobora by'umwihariko Haiti kugenzura igihe amatora azategurirwa. Uburundi burafise amateka rero mu kwitabira ubutumwa nk'ubwo ngubwo kandi si ubwa mbere bwohereje ingabo muri Haiti. Iki gihugu kandi by'umwihariko cyohereje ingabo mu butumwa rero bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica, Somalia ndetse na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, ariko benshi bakaba bariko baranenga ndetse baranavuga yuko rero by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biribonekeza bigendanye by'umwihariko n'uburyo basanzwe barakora bitokwizerwa nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Andi makuru kandi aravuga ko uyu munsi haje kugenda haribonekeza ingwano zikomakomeye cyane muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Igoma haravugwa ingwano ikaze hagati ya FARDC n'inyeshamba z'abawazalendo. Kuva mu gatondo ko kuri uyu wa kane igenekerezo 26 Nzeri umwaka wa 2024 haravugwa ingwano ikaze hagati y'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo n'inyeshamba z'abasanzwe barafatanya nayo bazwi nk'abawazalendo mu burengero bw'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Izi ngwano iyi migwano kandi yaba ifitanye isano no kugenzura bariyeri nyinshi cyane basoresherezaho rero mu buryo butemewe nk'umuhanda uhuza Sace ndetse n'inzira ya Nzuro, ahantu h'ingenzi rero hanyuma ibicuruzwa n'abantu binyuzwa. Abantu bavanywe rero mu byabo bari mu nkambi za Burengo ndetse na Rushagara bafise rero ubwoba nk'uko rero iyi nkuru tuyikesha Media Congo .net nk'uko biriko biratangazwa. Iyi ngwano kandi yarateje impungenge nyinshi ku banyagihugu bavanywe mu byabo baba mu nkambi ya Burengo ndetse na Rushagara zirereye hafi y'ingwano kubera gutinya kubw'umutekano wabo. Rero abavanywe mu byabo bari mu gihirahiro mu gihe kandi akarere ka Goma kamazemo rero iminsi umutekano muce cyane utegwa n'imihari yitwaje ibigwanisho itandukanye iba ijagata muri uyu mujyi. Nkuko rero amakuru aturuka ahangari kabitangaza izo bariyari basoresherezagaho rero imisoro mu buryo butemewe n'isoko y'ingenzi ry'ibyo iyi mihari rero yitwaje intwaro iri mu karere yinjiza guhanganira rero by'umwihariko kugenzura izo bariyeri nibyo nyirabayazana y'amakimbirane akaza hagati y'iyi mitwe igiye itandukanye yitwaje ibigwanisho. Kuri iki cyiciro rero nta bantu bapfuye muri iyi ngwano baramenyekana kandi ingabo za Congo ntacyo zigeze zitangaza ko aya makimbirane. Icakora harakomeza kugenda haboneka ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane ibibazo biriko biragaruka ndetse biranategwa by'umwihariko no kutumvikana ku mpande zombi, mu gihe bivuga ko rero abo muri FDLR bakomeje kugenda barahigwa bukware ndetse hakiyongeraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye cyane cyane ibibazo biriko biravugwa by'umwihariko ibibazo biriko biravugwa bigendanye by'umwihariko no kuba bamwe mu bayobozi bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko barahigwa bukware nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari amakuru akomeza kugenda avuga ko rero bamwe mu basoda bakuru muri FDLR by'umwihariko bakomeje kugenda abarashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda byibonekeza ndetse by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko ari bimwe mu bintu by'umwihariko bigaragaza neza yuko umuhari wa FDLR woba uri mu mazi abira.
gushika ubu ngubu rero amakuru yihuta adafise ivumbi akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biraba ndetse n'ibikomeje kugenda biribonekeza abandi bashimangira ko kuba ari ukuyobya uburari nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Hari amakuru avuga ko rero abasoda bakuru bo muri FDLR boba bariko barahigwa bukware ariko kandi bakagaragaza neza yuko by'umwihariko ari ukugerageza kujijisha. Bwana Tshisekedi kandi akaba aherutse gutangariza New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yoba yaremeye gukurikiza gahunda z'umwihariko zigendanye no kubahiriza amasezerano azana agahenge hagati y'impande zombi, ariko kandi bikaba bivugwa ko rero ibigendanye no gusenya FDLR bitoroshye ndetse adashobora kuba yobikozwa mu gihe hasanzwe hari umugambi ugendanye no guhangana ndetse no gushyira ku iherezo uyu muhari wa FDLR nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta yandi turaza gukomeza tuyabatohoreza mukomeze kugira ibihe byiza dusubira mu masaha ari imbere.